ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Rwanda abantu bane bacya byatangajwe ko bakize virusi ya Marburg mu gihe abandi 17 bagikurikiranwa n'abaganga. Muri gahunda yo guca umubano n'igihugu cy'Ubufaransa, abategetsi ba Niger bahinduye amazina y'imihanda n'inzibutso byari bisanzwe bifite amazina afite aho ahuriye n'Ubufaransa bwahoze buyikolonije. Twanagaruka ku buryo burambuye ku cyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga uhanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu magereza yo mu Rwanda. Mwiriwe mwese, ikaze muri amakuru yo kuri wa gatatu, turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Hiradukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Inama ihutirwa y'akanama kajejwe umutekano mu ishiramwe mpuzamakungu ONU iri kwiraba aho baganira ku makuba agumagwira muri Gaza. Iyo nama yahamagajwe n'ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa na Algeria inyuma y'akamo katewe n'umukuru w'ikigo c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe impunzi z'abanyapalestina kw'ibikorwa bibera muri kariya karere bigeze aharindimuka. Philippe Lazzarini yavuze ko muri Gaza ubu hameze nko mu gahinga katawe kandi ko akarere gashobora kuja mu mapfa mu minsi y'imbeho nyinshi kiretse habonetse izindi mfashanyo. ONU ivuga ko imfashanyo z'imfungurwa zimwe zashitse mu minsi 3 iheze inyuma yaho Israel ironkeye imburi zikomeye z'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika zuko zihangayikishijwe n'amakuba. Avuga ku bibera i Gaza, Bwana Lazzarini yerekanye ishusho yaho iteye ubwoba. I have to say Gaza is a place which horrify even the most seasoned. Gaza n'ahantu hotera ubwoba n'ubufise ubunararibonye bwinshi mu bikorwa byo gufasha abari mu kaga. Buri munsi abantu birirwa baragwana no kuguma hari bazima, ahantu hameze nk'indege iri kwiritwara, bagwana n'indwara, barwana kandi n'inzara. Abantu muri Gaza ubu babaye nk'udupira two guteraterana, birirwa bava ngaha baja hariya bivanye n'ingene ingwano ya Israel iriko iragenda. Nico nikindi kimenyetso ko gushika ubu atana hamwe hatekanye. But that's also an indication that they haven't been so far any safe place. Buramatare w'intara ya Nabatie iri mu bumanuko bwa Libani yagije Israel kuba yarashe n'ibigirankana abarongozi b'iyo ntara kuri wa gatatu. Umukuru w'igisagara ca Nabatie yicewe muri ico gitero co kimwe nabo bakorana bane n'ikitigiri kitazwi c'abanyagihugu basanzwe igihe ibiro vy'umuji vyaraswako. Abo bapfuye bari mu nama yihutirwa yerekeye gutunganya ibikorwa vyo gutabara abanyagihugu. Israel ivuga ko ivyo bitero vyarondera Hezbollah i Nabatie co kimwe no mu bumanuko bw'umugwa mukuru Beirut. Ujejwe gutunganya ibikorwa vya ONU muri Libani yavuze ko umubabaro w'abanyagihugu uri kurashika ku rugero rutari bwaboneke. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Kistama avuga ko leta yiwe iri kwirihweza gufatira ibihano abantu babiri bo muri leta ya Israel. Kistama yemeje ko ingingo zishobora gufatirwa umushikiranganje w'ikigega ca leta Bezalel Smotrich n'umutekano w'igihugu Itamar Ben-Gvir kubera ivyo yise amajambo y'agahomera mu bunwa bavuze kubiriko biraba muri Gaza no mu karere ka Cisjordania. Ivyo yabivugiye mu nama nshingamateka igihe ariko arishura ikibazo yarabajijwe n'umukuru w'umugambwe w'Abalibre Demokrate utavuga rumwe na leta Ed Davey. Turiko turabyihweza kubera ivyo yavuze biteye ubwoba nk'uko abivuga co kimwe n'ibindi bikorwa biteye umutima uhagaze muri Cisjordania ariko kandi no mu karere kose. Akaga kari muri Gaza
karakomeye. Abantu bamaze gupfa barenga ibihumbi 42 kandi kuronka ibintu byankenerwa bisigaye bigoye cyane. Israel itegerezwa gufata ingingo zose zishoboka mu gukingira abasivile mu kureka imfashanyo ikinjira muri Gaza ari nyinshi no guha akaryo amashirahamwe akorana na ONU atanga imfashanyo gukora atankomanzi. Igipolisi ca Nigeria kivuga ko abantu barenga 140 bishwe igihe ikiduga gitwara ibitoro caturika kimaze gukora isanganya mu ntara ya Jigawa iri mu buraruko bishira uburengero bwa Nigeria. Abasize ubuzima nabariko baragerageza kuvuma ibitoro vya jejeta mu gihe abajejwe umutekano bari bananiwe kubabuza. Abandi barenga za 100 bakomerekejwe no guturika kwabaye kandi abaganga bahimirijwe kunyarukira ku mavuriro ari hafi ngo bafashe kubavura. Guturika kw'ibiduga bitwaye ibitoro ikintu kidasanzwe muri Nigeria kandi mu igiciro c'ibitoro cyagwijwe na 5 abantu ntibatinya kwigereza ko iyo baronsa akaryo. Benshi mu bapfuye baciye bapfuga mu binogo rusangi. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Abasirikare barongoye igihugu ca Nigeria bahinduye amazina y'amabarabara n'inzibutso bifise amazina y'igifaransa mu ntumbero bihaye yo guca umubano n'igihugu c'abakolonije. Ibarabara ryitiriwe Charles de Gaulle ubu ryitwa Jibo Bakari mu guyiteka umunyapolitike w'umunyaniger yagize uruhara rukomeye mu rugamba rwo gushikana igihugu ku kwikukira. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko ayo mazina y'igifaransa yamye yibutsa umubabaro n'agashinyaguro abantu bagiriwe mu gihe c'ubukoloni. Imigenderanire ya Niger n'Ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu byo mu burengero bari bacuditse yaratitutse inyuma yaho Perezida Bazoum akuriwe itembagaza ry'ubutegetsi ryabaye mu mwaka uheze. Abajejwe umutekano muri Mozambique buguriye umucanwa mu gushwiragiza abashigikiye umukandida atavuga rumwe na leta avuga ko amatora y'umukuru w'igihugu ariko aribwa ku nyungu z'umugambwe uri ku butegetsi. Venancio Mondlane yagiye imbere mu rugendo mu mabarabara ya Nampula mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu haciye amasaha make atangaje ko ari we yatsinze. Kuwa mbere umugwi ujejwe amatora wavuze ko umugambwe uri ku butegetsi watahukanye intsinzi mu ntara ya Nampula ifatwa nk'igwiyemwo abatavuga rumwe na leta. Umugambwe Frelimo uri ku butegetsi muri Mozambique kuva mu gihumbi 1975 kandi waragirijwe kenshi gukora amanyanga mu matora ariko wowo urabihakana. Umukandida wabo Daniel Chapo yitezwe ko ari we atangazwa ko yatsinze amatora yo mu ndwi iheze. Jacques urakoze Nina Iradukunda nkosore gato ayo mazina y'amarabara yahinduye iyo mihanda yahinduriye amazina ni muri Niger bibese katuvuga muri Nigeria. Dutangire ano makuru ku buryo burambuye tugaruka ku buryo burambuye ku nkuru twabagejejeho mu makuru yacu y'ejo kurenganzira bw'ikiremwa muntu mu magereza yo mu Rwanda. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi Human Rights Watch ejo wasohoye icyegeranyo uhamagarira leta y'u Rwanda gukora iperereza ryimbitse ku iyicarubozo uvuga ko rikorerwa mu magereza iki gihugu nyuma yo kwemeza ko ibyo bikorwa bimaze gushinga imizi. Navuganye na Clementine Domonjwa wo muri Human Rights Watch bazatangira sobanura muri make ibikubiye muri icyo cyegeranyo. Icegeranyo twasohoye gikubiyemo ibimenyetso vyinshi vyisubiriza vy'ihohotera birimo gufata nabi no kwica urubozo mu ibohero ritemewe n'amategeko ryo mu muji wa Kigali rizwi nko kwa Gacinya, aho abantu bakunze gushoka bajanwa bakimara gufatwa bagafungwa ku buryo budakurikije amategeko, ibiringo bishobora kumara kuva ku mayinga bigashika ku mezi menshi. Abahafungiwe baravuga ko bashigwa mu masanduku yo guhambamo yakoreshwa nk'agasho, baravuga ko bakubitwa bagakangisha kugandagurwa, abandi bagatega ubwoba ko bashobora kwicwa. Baravuga kandi ko bumva abantu bari ko barapfa, bahatirwa kandi gusinya inyandiko
si ivyo bagirizwa ku gahato bikaja gukoreshwa mu nyuma mu kubagiriza muri sentare. Twarakurikiranye imanza nyinshi aho abantu bavuga ivyababayeho kwa Gacinya bakavuga ko bahatiwe gusinya ivyagirije kuri bo, ariko abacamanza bakabima amatwi ntibasabe amatohoza kuri ivyo. Twarakurikiranye kandi ayandi mabi y'uruhererekane yakorewe mw'ibohero rya Rubavu na Innocent Kayumba igihe yari umuyobozi w'iryo bohero. Hari ikigunguru c'icuma kinini c'amazi cinikwamo abanyororo bagakubitirwamo, cari kizwi nka Yorodani, bagitaziriye biturutse ku ruzi Yorodani. Abahafungiwe baratubwiye ko bakubitirwa muri co, bagakubitirwa hanze yaco bagitose. Bamwe bategekwa kwirukanga bazunguruka mu kibuga bambaye amaguru masa, bakubitwa kugeza baguye bukwi. Hari abategekwa kurara hanze mu mbeho muri izo mpuzu zitose. Twaronse amazina y'abanyororo 11 bapfuye bishwe n'ayo mahiri. Umwe muri bo yapfuye mu 2019, umwaka Innocent Kayumba yimurirwa i Kigali mw'ibohero rya Nyarugenge, ahubwo buryo nyene bw'iyicarubozo rya Yorodani bwaciye butangura. Human Rights Watch yemerera nk'uko umaze kubivuga ko hari bamwe mu bayobozi b'amagereza bahanwe n'inkiko. Birasa nkaho rero leta hari icyo irimo kubikoraho. Mbe mwaravuganye? Yes, several prison officers were put on trial. Harabashizwe imbere y'ubutungane ariko nta numwe yagiriwe n'iyicarubozo. Icari gutuma bacibwa umunyororo w'ubuzima bwose hakurikijwe itegeko ry'u Rwanda. Urubanza rwaraba ivyabaye mw'ibohero rya Rubavu honyene, naho tuzi ko hariho n'ayandi vyabayemo n'imiburiburi rimwe ryo mu muji wa Kigali. Ntibaravye kandi ivyabaye mu bindi bibanza vyafungirwamo abantu bitazwi n'amategeko. Umuyobozi w'ibohero n'icegera ciwe bambitswe izera, naho hari ibimenyetso vyinshi vyatanzwe muri sentare bibagiriza. Hari ikibazo kandi ibi bidatangira inyishu cyo kumenya impamvu Innocent yaciye arungikwa gukorera i Kigali muri uwo mwaka nyene yiciyemo umunyororo kuko ivyagirije kuri we bivyemeza. Nta muti bitanga ku kibazo cy'uko ubutungane bwananiwe gukora, nubwo mu bikorwa vy'amazu y'igororero agengwa na komisiyo y'agateka kazina muntu yakomeje kwirengagiza ivyavuzwe n'abanyororo haba mu manza, kuri YouTube canke mu zindi nzira. Iyi rero ni inzira yo gufasha ko abakoze ivyo vyaha babibazwa, ariko turazi ko ituzuye. Twaragerageje kuvugana n'abategetsi mu kwezi kwa 4 no mu kwa 5 dushaka guhura n'umushikiranganje w'ubutungane hamwe n'umukuru wa komisiyo y'agateka kazina muntu, ariko nasubijwe inyuma ku kibuga c'indege igihe naje i Kigali mu kwa 5. Ikete riheruka ryarungikiwe abo bompi mu kwezi kw'icenda mu nzira yo kubabaza ico bavuga kuri ibi vyagirije twaronse ntibagishuye. Nk'uko mushobora kuba mwabisomye mu binyamakuru byo mu Rwanda, kuri leta y'u Rwanda mukomeje kwibasira igihugu mwifashisha ibinyoma. Murabivugaho iki? Our response is the Rwandan Inyishu yacu kuri ivyo nuko ubutungane bw'u Rwanda ubwabwo bwemeye bimwe muri ibi. Ubutungane bwasanze uwahoze ari umuyobozi w'ibohero yagirwa n'icaha cyo gukubita no kwica urubozo umunyororo bikamuviramwo gupfa. Ibi si vyavuye muri Human Rights Watch. Ibi vyaturutse mu butungane bw'u Rwanda ubwabwo, kandi vyategezwa gutuma hibazwa ikibazo gihambaye. Ni gute umuyobozi w'ibohero yemerewe gukora amabi nk'ayo akanimurirwa muri ndi bohero aho yongeye gukora amabi nk'ayo? Kandi ibi nishobora kuba ibihimbano, kandi ubutungane bw'u Rwanda bwaremeje bimwe muri ivyo. Even the Rwandan judiciary has recognized some of it. Clementine Domonjwa, twashatse kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri ibi birego biri mu cyegeranyo cya Human Rights Watch, ariko umuvugizi wungirije atwohereza ku byavuzwe n'umuvugizi wayo Yolande Makolo ku rubuga rwahoze rwitwa Twitter ubu ruzwi nka X, aho yavuze mpinye ko Human Rights Watch atari yo yonyine iharanira uburenganzira bwa muntu, ko kandi ubwayo yerekanye ko atari isoko yizewe y'amakuru mu gihe ngo ikomeje kwibasira u Rwanda ikoresheje amakuru y'ibinyoma. Tukiri ku makuru yerekeranye n'u Rwanda, ariko ku bijyanye n'ubuzima mu Rwanda, abantu 4 bashya byatangajwe ko bakize virusi ya Marburg mu gihe abandi 17 bagikurikiranwa n'abaganga bashinzwe ubuzima. Bavuga ko batangiye kugerageza umuti mushya wo guhangana n'iyi ndwara, ndetse n'ibikorwa byo gutanga urukingo bikaba bikomeje. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kuba hadaherutse kugaragara abatakaza ubuzima ahubwo haboneka abakira
ari ikimenyetso cy'uko virusi ya Marburg irimo kugenda icibwa intege. Kuri ubu abantu basaga 700 biganjemo abakozi bo kwa muganga bamaze guhabwa urukingo rwa Marburg mu gihe umubare w'abandura wo ukomeje kugabanuka cyane. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Minisiteri y'ubuzima yavuze ko abarwayi 4 aribo baraye basezerewe bakize neza bituma umubare w'amaze gukira ugera kuri 30. Nta muntu waraye upfuye, kimwe nuko ibipimo 213 byafashwe ku munsi w'ejo bitagaragaje umurwayi n'umwe. Kuba nta murwayi mushya wabonetse ndetse ntihagire n'umushya uhitanwa n'iyi virusi ngo ni ikimenyetso gitanga icyizere ko iyi ishobora guhashywa mu gihe kidatinze. Ku bipimo bisaga gato 4,000 bimaze gufatwa kuva icyorezo cyadutse mu gihugu, hagaragaye abanduye iyi ndwara 62. Abagera kuri 17 baracyari kwa muganga bavurwa, naho 15 bahitanywe n'icyorezo, mu gihe 30 basubiye mu buzima busanzwe bamaze gukira neza. Mu gihe hakibazwa aho icyorezo cyateye gituruka, Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Sanzimana aherutse kuvuga ko minisiteri iri bugufi kugaragaza aho yibaza cyaturutse. Hagati aho inzego z'ubuzima mu Rwanda zivuga ko zifite icyizere cyo guhashya iyi ndwara. Uretse kuba umubare w'abanduye n'abapfa ugenda ugabanuka, Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ishingiye icyizere ku nkingo zikomeje gutangwa, zibanda cyane ku bakozi bo kwa muganga, cyane cyane abakora ahakirwa indembe bahora n'ibyago byinshi byo kuba bakwandura. Abasaga 700 nibo bamaze guhabwa urukingo, kandi igikorwa cyo gutanga urukingo kikaba gikomeje. Hashingiwe ku buryo icyorezo gihagaze, Minisiteri y'ubuzima ivuga ko igiye kuvugurura ingamba zo kwirinda, ndetse ko zimwe zari zarafashwe zishobora gukurwaho. Zimwe mu ngamba zafashwe ni nk'izibuza gusura abarwayi bari mu bitaro, kubuza abantu bavuye hanze gusura abanyeshuri biga bacumbikiwe, ndetse no kudasezerera mu ngo abapfuye bazize virusi ya Marburg. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Mu Rwanda no mu Burundi bageze ku isaha ya 12:46, hano i Londres ni 11:46. Tukomereze mu burengerazuba bwa Afurika. Abayobozi bo muri Nigeria baravuga ko abantu barenga 100 bahiye barapfa, abandi 70 bakaba bamerewe nabi cyane nyuma y'inkongi y'umuriro ikomeye yatewe no guturika kw'ikamyo nini itwara lisansi mu ijoro ryakeye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa leta ya Jigawa. Ni inkuru ya Chris Okor mugezwaho na Fenega Kwaya. Igipolisi cyo mu ntara ya Jigawa cyabwiye BBC yuko abasinzikaye bari bagiye kuyora ibitoro byarimo kumeneka biva mu gikamyo cyacitsemo ibice igihe byaturikaga. Umuvugizi w'igipolisi yavuze yuko ako gace byabereyemo kagoswe kandi yuko abantu bakomeje kuburirwa kutajyayo. Yavuze yuko ubwinshi bw'abantu bwarushije umubare abapolisi maze batangira kuvoma ibyo bitoro. Bamwe muri bo bahiye mu buryo burengeje urugero. Muri Nigeria kandi ibintu bisa nk'ibyo bimaze kuba inshuro nyinshi. Mu kwezi gushize abantu bagera kuri 48 barishwe igihe igikamyo cyari kikoreye ibitoro cyagonganye n'indi modoka mu ntara ya Niger State. Inkuru ya Chris Okor. Tukiri muri ako karere ka Afrika, abasirikare bari ku butegetsi muri Niger bahaye amazina mashya imihanda n'inzibutso bifite amazina afite aho ahuriye n'igihugu cy'Ubufaransa. Akaba ari ikindi kimenyetso gishya Niger ifashe muri gahunda yo guhagarika umubano n'Ubufaransa bwahoze wikolonije. Umubano hagati ya Niger n'Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari bicudikanye warahindutse. Perezida Mohamed Bazoum amaze guhirwa ku butegetsi umwaka ushize. Ni inkuru ya Paul Njiye mugezwaho na Prudence Ngiyumva. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko imihanda ifite amazina y'Ubufaransa yibutse igihugu ibihe bibabaje byo gucinyizwa abantu banyuzemo mu bukoroni. Umuhanda witwaga Avenue Charles de Gaulle wahindutse Avenue Jobo Bakari mu guha icyubahiro umunyapolitike wagize uruhare rukomeye mu kurwanira ubwigenge bwa Niger. Niger si cyo gihugu cyonyine mu karere cyaciye umubano n'Ubufaransa. Ihirika ry'ubutegetsi ryakozwe mu bihugu nka Mali na Burkina Faso bituranye naryo ryateye impinduka mu mubano ku rwego mpuzamahanga, ibintu ndetse byanavuyemo kwirukana ingabo z'Ubufaransa. Ibi bihugu ubu bitegekwa n'abasirikare byashyize amaso ku Burusiya
mu gushaka gufashwa mu rwego rw'umutekano mu gihe ibitero by'abarwanyi ba kiyisilamu biri gushyira mu kaga umutekano w'akarere kose. Mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye, urabihakana se ntibayiroze ku manywa y'ihangu ngo nuko yabonesha? Simbihakana, ariko sinabyemeza gusa Atanazi we yakureze. Yandeze? Yakureze rwose. Ariko nimunyumvira umuvu na muheto bahu, mbure kumburega njyewe yahemukiye none niwe ubondeze. Yakureze rwose, ubwo witegure mu nteko y'abaturage ko muza kuburana. Ubwo se ngo yandeze ukira? Ni 12:45 kuri BBC. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwereho mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino, ndayahera mu mikino yo guhatanira itike y'igikombe cya Afrika. Ikipe y'u Rwanda Amavubi yaraye itsinzi ya Benin 2-1 umukino wabereye kuri stade Amahoro mu cyumweru gishize. Benin yari yanyagiye u Rwanda ibitego 3-0 gusa abarebye uyu mukino bemeza ko impinduka umutoza w'Amavubi yakoze mu mukino zabyaye umusaruro. Urebye muri rusange navuga ko impinduka umutoza Frank Smith yakoze mu gice cya kabiri byatumye mu gice cyo hagati mu kibuga babasha gukina neza, kuko Jihad yabonye umufasha ndetse na Mugisha Abonere, kuko umusore Jean Bosco yinjiyemo bituma noneho Gelet yegera imbere, imipira itangira kugera imbere muri atake, babasha kubona intsinzi. Navuga ko ari intsinzi abasore babonye kandi bakwiye. Umutoza yakoze impinduka zatanze ibisubizo. Muri iri tsinda rya kane u Rwanda ruracyari ku mwanya wa gatatu n'amanota 5. Benin ni ya kabiri ifite amanota 6, Nigeria ikaza ku mwanya wa mbere n'amanota 7. Umukino wagombaga guhuza Nigeria na Libya muri Libya wo kafu yarawusubitse ku mpamvu z'uko Nigeria ivuga ko yafashwe nabi cyane ubwo yageraga muri Libya. Kafu yavuze ko inzego zibishinzwe zizakora iperereza zikabifatira umwanzuro. Ku yandi makipe yo mu karere, Tanzania yatsinzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitego 2-0 Dar es Salaam. Uganda itsinda Sudani y'Epfo 2-1. Mu Bwongereza, uwahoze ari umutoza wa Chelsea Thomas Tuchel yemeye kuba umutoza w'Ubwongereza. Uyu Mudage Tuchel azaba umutoza wa gatatu w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza utari umwongereza nyuma ya Sven-Göran Eriksson na Fabio Capello. Tuchel azafata umwanya wa Gareth Southgate weguye ku mirimo ye nyuma yo gutsindwa ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi na Espanye. IKAZE washinzwe gutoza Ubwongereza by'igihe gito azakomeza gutoza ikipe y'igihugu mu mikino 2 ya nyuma y'irushanwa rya Ligue y'Uburayi. Ubwongereza bushigaje gukina n'Ubugereki na Repubulika ya Irlande mu kwezi kwa 11. Tuchel akaba agomba gutangira ku mugaragaro nyuma y'iyo mikino. Intego nyamukuru ni ukuyobora Ubwongereza mu majonjora n'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Amerika, Canada na Mexico. Nkiri mu Bwongereza kandi Sir Alex Ferguson azava ku mirimo ye nk'ambasaderi wa Manchester United mu mpera za shampiyona. Ferguson yahembwaga miliyoni nyinshi z'amapaundi na United kuva yegura ku mirimo ye yo gutoza iyo kipe muri 2013. Uyu musaza w'imyaka 82 y'amavuko yabaye ambasaderi ku isi ndetse n'umuyobozi w'ikipe. Amakuru aturuka muri iyo kipe avuga ko Sir Alex Ferguson umutoza w'ibihe byose wa United kubera ibikombe 13 bya Premier League, ibikombe 2 bya Champions League, ibikombe 5 bya FA ndetse n'ibikombe 4 bya Carabao mu bindi byinshi. Azahora yakirwa kuri Old Trafford kandi icyemezo cyafashwe mu bwumvikane nyuma y'ikiganiro yagiranye na nyiri migabane mu ikipe ya Manchester United ni Sir Jimmy Ratcliffe mu cyumweru gishize. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose. Urakoze Yves Bucyana kuri makuru y'imikino. Reka tugomeho i Kigali mu kiganiro cy'abagore na Yvette Kabatesi. Ni ikiganiro tubasubiriyemo. Mwiriweho neza.
Dominique Uwase Aronga umukobwa w'imyaka 31 yashinze inzu ifasha abanditsi gusohora ibitabo yise Imagine Rwanda. Iyi nzu imaze hafi imyaka 10 ikorana n'abanditsi hirya no hino ku isi ariko ikibanda ku Banyafrika. Dufite abantu bagiye batandukanye ariko 75% ni Abanyarwanda kuko niho mu rugo. Dufite uburyo butatu dukoramo. Uburyo bwa mbere ni ugufasha abanditsi gusohora ibitabo. Hari umuntu uba wenda afite icyo bita manuscrit cyangwa se igitabo cye muri computer, rero kiba gihurutuye cyanditse uko we yabyumvaga. Ikintu tumufasha no kugikosora kuko no mu bitabo hari ukuntu utegereza ngo bigiye kugenda gute. Nukuvuga ngo tukivana muri computer tukishyira ku isoko. Ubwo rero ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri dukorana n'ibigo by'amashuri bashaka ko abana bagira uwo muco wo gusoma kugira ngo tubahereze ibitabo, ariko no mu kubahereza ibitabo twigisha abo bana kwandika kugira ngo bakure uwo muco bawufite. Ubundi buryo bwa gatatu dukorana n'ibigo bya leta cyangwa se amambasade cyangwa se ONG zigiye zitandukanye kugira ngo tubafashe gutanga message runaka bashaka ko yoroha ko umuntu yiyumvamo kandi yoroha ko umuntu yibuka, tukayivuga mu buryo bushimishije kugira ngo abantu babyumve vuba kandi babikunde. Imagine Rwanda imaze imyaka 9 n'igice hafi 10. Utangira mwari mumeze gute umugeze hehe? Ndavuga mu buryo bwo gutera imbere. Muri 2015 ubwo twatangiraga wenda dushobora kuba twaracuruje ibitabo bitarenze 5 uwo mwaka wose. Ubwo yari nge na Sandrine turakora maze tugenda tuzamuka buhoro. Mu gihe ubaho tugeze ducuruza hagati y'ibitabo 1,500 n'ibihumbi 3 ku kwezi. Sandrine Bwiza niwe watangiranye na Dominique muri iki kigo gifasha abanditsi gusohora ibitabo, ngo yibuka uko byari byifashe batangira mu 2015. Twe twarantazi ibyo turimo na imyaka 19 Dominique afite 22, ariko nanone ibyo byose twabiciyemo ariko ntiducike intege ko twari tuzi vision na mission dushaka kugeraho. Nari mwizeye kandi urabona ko atanenguye. Uyu mwuga Dominique amaze imyaka hafi 10 gushyira imbaraga mu byo akora, ngo biri mu byatumye atera imbere. Kwandika nibyo nanditse ibitabo 3 ariko byari mu buryo bwo kwiyungura kuko akazi kanjye nyamukuru no kubwira abanditsi ahantu bakoze amakosa. Hano bakoze amakosa rero hari ahantu byageze ndavuga ese ntabwo ndi kubababaza. Rero ndavuga reka nandike kugira ngo nicare mu ntebe yabo kugira ngo niyigishe. Ariko igitabo cyanjye nagize amahirwe kigera mu bihugu ndibaza 13. Ni naho byatumye tubona ko hari ahazaza mu bijyanye no kwandika. Rero nibyo nanditse ibitabo 3 ariko akenshi ningiye ukosora. Akazi kanjye kenshi ni ugukosora no gufasha abanditse gusohora ako kamaji keza kari mu gitabo cyabo cyangwa mu nkuru yabo. Uko gushira amanga kwa Dominique, Sandrine batangiranye ngo nawe yahuye nako. Nanditse igitabo cyanjye cya mbere ariko uyu mwaka nabwo mu kwa 7 mfite ikindi kizasohoka. Nawe yaragukosoye rero. Yarankariye nanjye. Yarankariye ndabikunda kuko izabura kalite y'igitabo kuko nkweretse manuscrit ya mbere ni ya nyuma yabaye ya printinzwe biratandukanye cyane. Ni bari ngombwa. Dominique Aronga yatangiye ikigo Imagine Rwanda afite imyaka 22 ngo hari byamushishikarije gutangira uyu murimo nubwo yarakiri muto. Ubundi ngere ikintu nigiye cyane kuri mama wanjye cyambere ni kwigenga, kutagira umuntu usaba. Ariko ikintu nyamukuru nk'umukobwa nashaka kumenya ese koko umukobwa yagera ku kintu gihambaye. Rero ni nayo matsiko nagize kugira ngo nimbyiyereka nzabyereka n'abandi, nzabyereka n'abavandimwe banjye n'aba bakozi. Mfite abakozi bageze mu 12 mpemba. Abo bose ni ukubereka iki kintu cyashinzwe n'umwana w'umukobwa. Abakobwa barashoboye. Dominique Uwase Aronga washinze Imagine Rwanda, inzu ifasha abanditsi gusohora ibitabo. Ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore mu gusezerana babwira ko mu Rwanda abantu 4 bashya byatangajwe ko bakize virusi ya Marburg mu gihe abandi 17 bagiye kurikiranwa n'abaganga bashinzwe ubuzima. Bavuga ko batangiye kugerageza umuti mushya wo guhangana n'iyi ndwara ndetse n'ibikorwa byo gutanga urukingo bikaba bikomeje. Naho muri Nigeria abayobozi baho baravuga ko abantu barenga 100
bahiye barapfa abandi 10 bakaba bamerewe nabi cyane nyuma y'inkongi y'umuriro ikomeye yatewe no guturika kw'ikamyo nini itwara lisansi mu ijoro ryakeye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa leta yitwa Jigawa. No makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Zabi. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet BBC Gahuzamiryango. Mwakoze.